y'abarongoye amasendika akorera aha mu Burundi, baserukira abakozi mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu. Icatumye dukoranye ino nama, murazi neza yuko mu kwezi kuza itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu azoba ari umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Byari ngombwa rero ko tubonana nabo bari mu mashirahamwe aserukira abakozi ari masendika, kugira tuvugane ubuzima bw'abakozi baserukira, tuvugane iki canke kiriya coba gikeneye inyishu, cane cane tunavugane n'ingene bobandanya bamenya uruhara umukozi afise mwishirwa mu ngiro, mwishikako rya imbonakazoza igihugu cihaye, igihugu giteye imbere cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Nivyo nkuko twama tubivuga, iyo mbono tuzoyishikira ari uko abakozi bakoze bakuye amaboko mu mpuzu bagakora cane. Ivyo navyo abambere bateza kubahimiriza, nivyo ni twebwe ajejwe abakozi ku rwego rw'igihugu, ariko n'aba bajejwe barongoye amashirahamwe abakozi bahurikiyemwo nabo bateza gukora kwerekana uruhara rwabo kandi rurakomeye kugira iyo mbona kazoza tuyishikeko. Byari ngombwa rero ko imbere yuko dushikira umunsi mukuru tumenya yavugwa muri igisata c'akazi, cyane cyane tubibariwe n'abaserukira abakozi. Mwarabonye mu minsi iheruka iheze twari twagiranye inama nk'inyene n'abasanzwe barongoye muzi abakozi. No munsi rero twashimye kuvugana n'abajejwe n'abarongoye amashirahamwe y'abakozi muzi bwose bw'igihugu butandukanye, kandi kari n'akaryo kandi kuko bamenyesha ryasuzumwa twababarira ryerekeye ishirwa mu ngiro, gusuzuma ishirwa mu ngiro y'umugambi werekeye imishahara, itunganijwe neza ku bakozi, la mise en application, l'évaluation de la mise en application de la politique salariale équitable. Rero mu majambo make twayaze neza, badushikirije ibibazo bitari bike, kandi bagiye twumvikanye yuko twokwama tugira amanama mwe n'aya kugira ibibazo ibi canke biriya bitorerwa inyishu. Ica kabiri bagiye bumvise nuko bagiye kumenyesha abakozi baserukira kugira bitegurire neza iri suzumwa, kugira na ntaryo ntihaze hagire ikibazo gisigara inyuma, kuko nkuko nabivuze abo twari twabisigura bwa mbere barabakoresha baba bakozi. Uno munsi tubisiguriye abaserukira abakozi, kugira twabikoze kugira by'ukuri umwitwarariko ushike hose aho teza gushika, ushikanyweyo n'abatwara barongoye abakozi mu buzi bwa leta nkuko twabikoze, ariko ushikanywe kandi n'abaserukira mu masendika basanzwe barimwo. Rero dusohokanye umwizero munini yuko atakibazo kizosigara inyuma mwisuzumwa ry'umugambi, yishirwa mu ngiro ry'umugambi. Aha tuca tugenda twizigiye yuko n'ibizovamwo bizoba ngirakamaro, kandi bizoza gutora ibibazo byose vyoba vyaragiye muri iri shirwa mu ngiro ry'uyu mugambi.